Aha ni kave, urabona yuko ni kave yagutse gose, hasa n'ahijimye kumva zuko nyene ari muri kave, nta muco mwinshi uba uriyo, mugabo ibiboneka biraboneka, urabona yuko bayihaye inkingi zimeze neza, inkingi zikomeye, biboneka neza yuko abavyubatse ari abahinga, atarivyo barimwo barashakisha. Iyi ni inzira imwe mu nzira zishika nka zitatu, zibiri ziva muri kave, iyi ikaba ari imwe mu zizigize, usivye ko gusa zibiri ari za escalier, iyindi imwe ari ascenseur. Turabereka aho izoba iri ascenseur, kuko yoyo iba igenda iri straight, iri tout droit. Rero murabona yuko ntako batagize, ibikorwa barabirembeje, kandi uravye babigize neza. Aha hose mubona umengo hasa n'ahatabona, nuko ari muri cave nyene, muri cave. Rero aha hose nazungurutse nshimira mbandanya. Aha ni ya nzira ya gatatu tuvuga izoba ikoresha na ascenseur, nayo ko harimwo amazi ariko barimwo barayakuramwo azovamwo. Ascenseur izoca aha iduga kugira ngo ishobore gushika hejuru. Iyindi nzira ariyo ya kabiri, ariyo nciyeko bwa gatatu, ni ya escalier. Escalier igira kabiri, iyo izoduga nayo nyene ishobore gushikana abantu hejuru uvuye muri cave. Ego inzu twovuga ikijana muri cave nuko hameze hose. Aha naciye impera n'impera nongera nerekana muri hagati na hagati, nkuko mubona amakorone arimwo, biboneka neza yuko hovamwo n'ivyumba vyinshi bitandukanye.